bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Hamas. Aho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarazimije urumuri rw'Amahoro ku nshuro ya 19 hari mu ntara ya Butanyerera aho yakoreye n'ibindi bikorwa bitandukanye imbere yo gutanguza icese irima ry'agatasi. Ikiganiro cuno musi turabacira ku mayange ivy'ivyo bikorwa bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Ibikorwa tubayagira muri kino kiganiro umukuru w'igihugu yabitanguriye muri komine ya Bugendana kuri stade haratahwa y'Imutaho. Aho niho yimikiye mu sitanteri mushasha wa komine ya Bugendana Ciza Merikiyade imbere y'isinzi ry'abene gihugu baje bava mu mazone yose ya Bugendana n'izindi mvukira z'intara yagutse ya Gitega. Umukuru w'igihugu cacu yarakeje abanyabugendana ku bikorwa biboneka bamaze gukora kuva intambara irangiye. Yaciye abatera intege ku ntumbero bihaye kuja barafata kanya bakarimbura ibikorwa bakoze. Umukuru w'igihugu yaciye yibutsa ko igihugu gikeneye indongozi zibushitse ari naco igihugu cari carabuze. Acarashimangira ko umwe wese akeneye kuramigwa n'impano z'abandi. Yaciye atangariza bamwe mu badandaza b'igitoro banka kuja gutora igitoro ngo bagishire mu mastation yabo maze bene gihugu bakironke ko bagiye guhanwa. Iyo ubonye rero ikibazo ufise ntuzugire ngo ucuta ubwoko nicukenye utarashikira kuko turi mu nzira tujayo. Abarundi nimbura bugirire igitoro cabonetse kiruzuye tubwiye mu station tuti ngo mutori igitoro ngo nta mahera nifitiye. Mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye. Mbwira abafisa ba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopepo kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira. Iyo batse station ubwira tuze tuyirabarabuko kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka kwigitoro kija mu bene gihugu. Ndagandabwire ngira ndondera ingingo fatira amastation yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro nta yindi nzira. Oya nimwe yumvira umuntu afise station wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye. Sawa iyo station duce tuyitwara ibi ya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza station yawe nta yindi nzira. Namaze kuvuga ababe barategura inama dufata ingingo. Uburongozi n'ukunyene ntirushobora kwemera umuntu azaratwononera mwene abantu bopfuma reka kubaho. Mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bamaho yabonye Yuda ivyagira akora araba igitutsi yo mutuka aca mubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka. None n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma abanyamahanga ntibabarundi. Urazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere. Uburongozi rero nukuza turaraba ni haba kajagari kubera umwe wese yikunda. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose abantu
umwe wese azana impano yiwe akora ibyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu. Wono mu bindi bihugu umuntu murima wese turiko turashora hanze amadovize yinjire amabarabara yubakwe ibitarongo vyubakwe n'ibindi ngingo n'ibindi imikomera amashi kandi ngo muraberewe umenga mwoga amata. Aho ni ku musozi wa Mugirampeke muri komine ya Tangara. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yahashitse asanga intwara rumuri bahageze, aca yifadikanya nabo mu bikorwa vyo gusiga isima ivuriro rito ririko rirahubakwa. Ababyeyi babyara ku buntu n'ibere bivugwa ku buntu ubuterura cyo kuva. Yaciye abandanya muri rwa rukurikirane rwo gushikiriza ba musitanteri b'amakomine, ashikiriza Jean Pierre Ndikujyayo nka musitanteri mushasha wa komine Tangara. Mwijambo yashikirije bene gihugu yabasavye gukora batiziganya kugira bagere ku ntambwe yo gushora no hanze. Indongozi nazo yazisavye kumenya ico zijejwe ko ari ukubatunganiriza, kuberekera iyo baja no kubabera akarorero. Yaciye abamenyesha ko n'amatara agiye kuboneka bagakora ibikorwa vyinshi. Ikibazo cy'amatara yabwiye yuko turiko turakora ibishoboka byose ntagire santere n'imwe zose zitaka amatara. Umuyagankuba turawugize ubwiye. Ndababwira ko umuyagankuba kuva mu 2020 tumaze kuwuduza inshuro zirenga 3. Ubu turiko turagira ibihora siko murabibona. Ubu turiko tugira dushinga ivyuma byo gushikiriza uwo muyagankuba abereye igihugu, kuko umuyagankuba nawo umeze nk'amaraso mu mubiri w'umuntu. Iterambere ata muyagankuba riragoye, kuko murakeneye kugira uduhinguriro duto duto, murakeneye utuntu umuntu ashobora gukora salo de coiffure, utuntu mukora. Nicyo gituma twita ku rutare. Ubu twizeye yuko ibyo ari byose honyene ndazi yuko nko gushika mu kwa gatatu k'umwaka uza twibaza yuko atamasantere nka 85% zora yakamatara, kuko n'ubu tubigejeje kure. Muri intara ya Butarira bibaza ko ari iya mbere, kuko ndavye igice kiraba Kirundo ya kera ubataka amatara ni haki. Turiko turabandanya hose, ico ni tumwe twari gukomeye, ahubwo ingene tuzokorana. Ari ibintu bimaze kubona. Murashaka kuvuga ngo mushaka ibarabara, mugacavuga ngo mara mukugiye bakaraza ntamahe. Ntabyo murabona. Urugiye kutanga muzibukiro. Akajero wari save. Sabuka ndeka mpera za kiro kirabataje kumuzibukiro ntabwo. None uzuza kurishe kabiri. Icyo mugabo n'ukora igihugu n'twari bwagitegeye, twari tukira abahutu n'abatutsi n'abatwa. Uko turabarundi rutazi cyane cyo kuba ku Burundi.
ari kumwe kandi n'intwara rumuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe barishikiye ku bitaro bikuru vy'Ingozi aho yuguruye icese ihinguriro ry'umwuka ufasha abagwayi oxygene medicale mu rurimi rw'igifaransa aho hari imbere y'ibirori bikomeye vyo gusozera urugendo rw'Urumuri rw'Amahoro rwari rumaze ukwezi rugendera ikomine 42 z'intara zitanu zigize Uburundi aho cari ikimenyetso c'amahoro n'inyenyeri iboneshereza indongozi mu nzira y'iterambere mu gihugu. Umukuru w'igihugu yagize ati umwaka twawise umwaka wa mbere muri urwo rugendo rura kuri ca gihugu giteye imbere kuko murazi ko ariho twari duhejeje kubona n'ishusho yaco. None nezerejwe nuko umwaka wa mbere ariho duciye tuvumburana vyinshi tukagira n'indongozi zibushitse. None rero aha tumenye ko urumuri kuri uyu mwaka wa mbere w'iyo nzira n'urumuri rutazozima kuko urumuri rugitangura hariho ikimenyetso twabonye kitahora kiba kuko uko bwije Imana iratwereka aho urwo rumuri rwatanguye urugendo ruhezagiwe uwo muco ukagenda uri kumwe n'Imana ukwira abarundi bose. Nta mukuru w'umutumba n'umwe atakozeko, nta ndongozi itakoze kuri uwo muco. Arico cizere ko indongozi z'ubu zizogendera mu muco, indongozi z'ubu zikatumurikira, zikatubera akarorero, zikatubera bungere, ziturongora muri iyo nzira irora ku gihugu giteye imbere. Muri urwo rugendero nta numwe akwiye gusigara inyuma. Yaba mukuru yaba muto, twese dutegerezwa kugira ico dukoze kugira ngo igihugu gitere imbere. Umurimyi yumve yuko ategerezwa kungura ubuhinga bwo kurima kugira yimbure vyinshi. Umwubatsi yungura ubuhinga bwo kubaka ndetse rutagure kubaka amagorofa kugira ngo twagura amatongo yacu. Turakenguruka kuko kuri umwaka twararimbuye umuyaga nkuba tumaze kugwiza inshuro zirenga 3 ku muyaga nkuba twari dufise mu myaka 5 iheze. Ibi vyose n'ibimenyetso. Umubumvyi amenye kubumba ibirama, umubaji abaze, umwigisha yigisha ubuhinga abana bacu bakore bafise ubuhinga, umuganga avure kugira ngo twese tugume dufise amagara meza. Ikitibagirwa n'aya mahoro, urumuri rw'amahoro rugume koko arigwo rutwereka iyo tuja. Twumve ko ari urumuri rw'amahoro, ntituze turekurikiza twafashe. Iki ni kimenyetso kitabesha cerekana ko twamaze kubumbatira amahoro kandi tuzoguma twibuka iyo twavuye kugira ntituze dusubireyo. Umukuru w'igihugu yaciye azeza intwara rumuri igikorwa cyo kubaka icibutso c'urumuri ikazoba ari igorofa igeretse inshuro 13. Umukuru w'igihugu cacu yaciye agabira intwara rumuri inka 5 azihereza n'imiliyoni 50 zo kubaka uruhongore rwazo mu ntara ya Butanyerera. Baci bamushimira ku bikorwa akora mu kumuha inka n'ivyimburwa vyinshi. Wari umunezero mwinshi muri ivyo birori aho intambo z'ikirundi, indirimbo z'abanyatugenegene hamwe rero n'ibisasu vy'umunezero bita Federativice vyakoretse muri uwo mugoroba w'igenekerezo rya 25. Acha matoroshi yanyu, nabwira icyo dukora
Mana nzima turagusenga kandi turagukengurukira ku bwiza bwawe ntangere. Uri Imana isumba byose, ni wowe waturemeye iyi si kugira ngo tuyirime kandi tuyizigame. Ni wowe waduhaye ubwenge n'inkomezi kugira dushobore kubandanya duhingura ibyo waturemeye. Mana nzima turakengurukiye ko waturemeye Uburundi igihugu cyiza, ukagiha amazi atemba ava ku misozi nayiburuka ava mu myonga. Waratwugururiye ijuru uraduha imvura. None Mana nzima turagukengurukiye kuri ibyo byiza byose. Mana nzima ni wewe uzi ingene ibiterwa bimera kuko ni wabiremye. Twebwe turatera nawe ukabimeza ukavyamisha bikera, iryo nibanga ryawe. None Mana nzima kuri uyu munsi turamutse twugurura umwaka w'uburimyi muri iki gihugu cacu, turagusavye Mana nzima wenyene uduhezagirire irivu, uhezagire izi mbuto tugira dutere kugira ngo zizezame vyinshi. Mana nzima twarafashe urugendo tugenda ku gihugu giteye imbere, ca igihugu c'amata n'ubuki nk'uko nyene wabivuze. None duhezagirire izi mbuto kugira ngo zizezame vyinshi uko mwaka ku mwaka. Turagusavye Mana nzima ubandanye utwugururira ijuru rivemwo imvura ikwiye n'akazuba gakwiye kugira ngo ivyo tuzorima vyose bize bimere neza kandi vyere. Hezagira abarundi bose, uhezagire ibikorwa vyabo, uhezagire n'ivyo twiyumvira vyose kuzokora ejo. Ivyo byose tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Umukuru w'igihugu yaratanguje icese igenekerezo rya 27 Gitugutu irima ry'agatasi mu kigo c'imbuto Nyabisindu kiri ku musozi wa Rutyazo, ni muri zone Mwaro mu ntara ya Gitega, ahagenewe gutegwa imbuto zitanzwe na Izabu. Ico kigo kiri kuri hectare 80, hakaba ikurakuranywa ry'imbuto. Nyene cyubahiro akaba yabanje gusengera imbuto zose imbere yo kwifatanya n'abandi mu gutera ibiraya ku buringanire burenga ihegitari n'igice. Mu ijambo yashikirije abaraho yaravuze ashimika ko uyu mwaka w'uburimyi woba udasanzwe. Kuri uyu munsi twugura umwaka w'uburimyi, ubu mwaka ntube nk'indi myaka. Ni umwaka wa mbere wo mu rugendo ruja ku gihugu giteye imbere. Umurundi wese ivyatsi bitaribwa abihindure ivyatsi biribwa. Ahantu tuzobona hari inyovu tuharime, no udashaka kuharima erega ni Burundi. Mbe murazi ko amatongo yose ari Burundi. Hari umuntu agize ngakicara ku rutongo n'ugwa Burundi, itongo ryose ni rya Burundi. Wase kuririma tuzoza kuririma umunsi abishatse ucuzurime. Mugabo ntidushobora kwemera yuko abitongo ryicaye. Nico gituma twafashe ingingo ko amatongo yose ya leta abarimyi ni muze, mugati dushaka abayicarika, dushaka abantu bafise imigambi itomoye, abantu bariyita bagwiza mbuto bagaca baduha imbuto zamaze guta agaciro. Dushaka bagwiza mbuto baduhe prebase, kuko twebwe abarimyi tuzoca turonka imbuto yimbuka cyane tugira umwimbu munini. Nico gituma nafashe umugambi ko ngaha anyene kuko haba ibiraya byinshi cyane, ngira ndabereke umugwiza mbuto uwariwe. Izabu turiko turavyumvikana hamwe mpera kuri kajya kwa Izabu, kuko nababwiye ko muri abakomanda jewe ndumugwanyi nimwe mu nkomanda, munyereke mumpe
utwo nkoresha mugume impande yanje sindavyonone ngo dase nabi gushika shike kuri prebaze cempa imbuto abene gihugu prebaze muze murabo mwembe ngero gwira tugire minute berkire tugire sushe zizane prebaze tuzihe abarimyi dushaka ko abene gihugu baronka prebaze kugira ngo bimbure vyinshi ubuntu rero adashoboye kuduha prebaze sivyo ndabwire mwarabonye ibigori ingere vyakunze mwaka uheze vyavuye kuki leta niyo yagiye kwizanira imbuto irizanira imbuto izana prebaze F1 mugagenda azi yuko igihugu cyaro kigura F1 mugaba kakizanira F3 burya rero tugiye kwigurira twaguze F1 ubu no kuvuga ivyavuye ko ni F2 ntituradashikira ya F3 nico gitangwa bunye ibigori bikunda hanyuma abarundi gere duhendwa twaciye twibagira imbuto yacu aha nyene ani muhafise imbuto aha nyene imbuto z'ikirundi je naragiye gusoroma mu Kirundo muri koperative y'abakenyezi mu Kirundo barimye ibigori vy'ikirundi nasanze ataho bitaniye na vya bindi dukura hanze nagiye kuvyisoromera ndabibona muvuga ngo ntegereza gutera ibivuye hanze kandi imbuto tuyifise mugitwengeje nza numva bariko bari dodomba ngo mbega ngo imbuto z'i Burundi ngo mwarazibagiye ngo mbe nk'ubu isi yo kwiyugara nka kwa covid muribuka ko yugaye isi muzoca mutereke izabu himiriza ahubwo ngaha mu Burundi twikorera imbuto twari dushaka imbuto zikomeye zimeze neza turavyikorera ngaha nyene kubera iki twinda kubikora hanze kora nta bindi umuti no gukora imbuto turazifise kandi zirakunda ndabasavye rero dutangurira ha kumuzi kumushingi tuduge twimbure dushore dusubira twimbura uburimye je nasanze ari itunga rikomeye yaciye mbere agenda ateye intege mu gushikiriza ibikoresho vyo kurima amakoperative indwi hamwe n'uwigenga umwe navyo n'amapompo n'amasuka. Ikindi gikorwa tutokwirengagiza nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yarahagarikiye ubugira kabiri ibikorwa vyo gushora ubutare hanze yavuze ati ndanezerejwe nuko ari bwa butare bumwe twavumbura mu Kirundo butari buzwi abeshi muri buka bavuze ngo ndumunyakinyoma ndabesha ngo sivyo none baravyiboneye ngaya makamyo ubwa mbere buratagoye gushoka ubwa mbere bavuze ngo turabesha ariko ubu barabonye uko ari vyo bishoboka ubwo butare rero tubushoye kugira ngo buramire abarundi kuko amahera azovamwo ni ya mahera y'agaciro amwe atuma tuja kugura ibintu hanze azoshika shike mwibanyi nkuru y'igihugu ko arico kigega cy'igihugu hanyuma abarundi ivyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure mugabe ivyo dufise ngaha nta kamaro ko kuja gusesagura ayo mahera ngo tuje kugura ivyo dufise ngaha nabandi ko ndabivuga hari ibintu tuje kugura hanze kandi ngaha twari tuvyifitiye abarundi rero bategere neza no munsi dutanguye twimbisha intoke mugabo tuzokwimbura amahera avamwo nayagura mu mashini twimbisha mu mashini hanyuma ugira gatatu murumvise yuko barajeje kumenyesha ko bamaze no kugura mu mashini amwe avangura korota ikaje kwayo kasiterite kwayo kugira ngo dushore ubutare bw'inovu tuvuga tuti ngabo ntibuvanze no bw'inovu kuko kare bagira ngo batuguriye kasiteri tugasanga harimo korota ugasanga harimo inzahabu none urumva turatanguye aho tugura mu mashini yo gutandukanya kimwe cyose twacu mu nyuma hazotegere tuvuge tuti mbega burya korota ikogwa mwiki tuca tugikorera ngaha nyene dushore ico abandi bakora ni abari basanzwe bari muri ico gisata ntibase mu mutima mugabo hari habo twasanze baduhenda hariho abatwemereye ngo bazozana ubutare none munsi bataratwereka gira ngo bimba banyegetse tuzovuga tuti mwe ntacyo mumaze ntacyo mwunguka hanyuma n'abahora bashora ubutare rero baciye mu kimwabi nabo nyene bamenye yuko ubabarundi bakanuye mbere nagira nsubire kwibutsa narabivuze igihe nagirisha inama abimba ubutare bose uwo tuzosanga afise ubutare butazwi na leta
tuzoca tubufata tubugira ubw'igihugu uwo tuzosanga n'umurundi mbere nagira mbwira abarundi ndabemerere yuko uzotora umuntu afise ubutara atabumenyesheje leta yuko rizoca dufata ko ari nkuko yagiye kubwimba tumuhembe umurundi azobutora ahubwo nyegeje hose tuzomuhemba nkuko ari nk'ubutare yagiye kwimba tumugurire nta kundi kugira ngo dutuze iyo ngeso yo kunyegeza turasavye rero abarundi bose bave hasi barondere umuntu wese iyo bari kwarimba ubutare bidaciye mu mategeko igihugu kitamuzi kuko ni itunga ry'igihugu. Umukuru w'igihugu nk'abandi bakristo bose yarahimbaje umunsi w'Imana mu kwifatanya n'abakristo bo muri paruwase ya Gitongo imutaho. Hari ico yibukije abakristo nk'abarundi imbere yo gukenguruka. Twaramutse tuje uno munsi kwifatanya namwe muri iki gisabisho c'inkuka y'imisa kandi tuje no kubaramutsa. Twahirukana kera none nsanze mwarahindutse muri bishasha ngaha siko hari hameze igihe naheruka ngaha vyerekana yuko mugwa mutera intambwe uko bukeye uko bwije. Ubu rero iyo muje mu ngoro y'Imana muca mubona ko muri mu ngoro y'Imana kuko muriko murayishariza muyigira neza. None nanje ndabakeje kuri igikorwa c'iteka muriko murakorera Imana. Ni ikimenyetso rero cerekana yuko tumaze gutahura ko iyi si y'Imana ari iyo gushariza ndetse natwebwe tukaba dushajije. Tugume twibuka yuko ubu Burundi Imana yaturemeye, ubu Burundi butegerezwa kuturamira kandi tutegerezwa kubukorera twese twunze ubumwe mu rukundo nk'abana b'Imana. Nino ngaho dusozere kino kiganiro ni mugira amahoro ahiwanyu.